Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda. Bamaze gufungurira ku nkombe y'ikiyaga, Yezu abwira Simoni Petero ati: Simoni mwene Yohani, urankunda kurutabo? Nawe amwishura ati: Ego Mukama, urazi ko ngukunda. Yezu aramubwira ati: Ragira imyagazi yanje. Asubira kumubwira ubwa kabiri ati: Simoni mwene Yohani, urankunda? Nawe amwishura ati: Ego Mukama, urazi ko ngukunda. Yezu amubwira ati: Ragira intama zanje. Asubira kumubwira ubwa gatatu ati: Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero ababazwa nuko Yezu amubwiye ubwa gatatu ati: urankunda. Niko kumwishura ati: Mukama, urazi vyose, urazi neza ko ngukunda. Yezu amwishura ati: Ragira intama zanje. Nukuri ndabikubwiye, ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, naho niwamara gusaza uzoramvura amaboko uwundi agukenyeze aheze akujane iyo udashaka. Yezu yavuze ivyo ngo amumenyeshe ingene azopfa, ngo aninahaze Imana. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bakunzi b'Imana, tuzirikane rino jambo ry'Imana Ekleziya mawe wacu idutegekanirije kuri uno munsi. Dushimikire cane kuri ino nkuru nziza. Ijambo naryo dushimikira ko akaba ari urukundo. Urukundo bavukanyi, urukundo ruravugwa cane, urukundo ruraririmbwa, urukundo bararucapa, urukundo nogira ntigwaratsinze amatora. Mu nkuru nziza turi ku nkombe y'ikiyaga ca Tiberiyade, ni nyuma yaho Yezu amaze kwizura mu bapfuye akaza arabonekera abigishwa biwe. Uno munsi rero arahejeje agiranira kino kiyago twumvise, akigiranira na Simoni Petero, amubaza inshuro zitatu zose ko amukunda. Petero nawe akamwishura ko amukunda. Tubizirikane twisunze rero intambwe zitatu. Ubwa mbere twibaze kino kibazo, kubera iki inshuro zitatu zose? Ubwa kabiri, urukundo rubanziriza ubutumwa. Ubwa gatatu, urukundo n'ibiruherekeza. Ubwa mbere, kubera iki inshuro zitatu zose? Turamenyereye yuko zino nshuro zitatu Yezu abajije Petero ko amukunda, dukunda kuca tuzifatanya na za nshuro zitatu nyene Petero yihakana Yezu mu gihe Yezu yariko arababara bamufashe. Tuzi neza yuko Petero yari yavuze ati: jewe no kugupfira no gupfira. Yezu nawe ati: ahibambewe, inkoko itarabikuza kuba umaze kunyihakana gatatu. Ariko imbere yuko dushimikira kuri iyo nsiguro, tubanze tumenye yuko igitigiri gatatu muri Bibiliya gisigura igitigiri cuzuye, ni igitigiri cuzuye. Rero Petero ahamagariwe gukunda Yezu urukundo rwuzuye, ahamagariwe gukunda Yezu urukundo atari urw'igipande, urukundo rutarimwo tubiri, urukundo rutavanga. Nico ahamagariwe kugira ngo ashobore gushingwa buno butumwa twumvise. Umuntu rero yohava yibaza ngo Yezu arikunda, ashaka kwikwegera ko ntashaka yuko Petero hari uwundi yoha ikibanza mu mutima wiwe.
nka kwa kunda abantu iyo umuntu akunda uwundi adashaka ko hari uwundi bovugana canke bokundana. Yezu suko, ahubwo Yezu arazi ko kugira ngo dushobore no gukunda abandi mu kuri tubanza gukunda we, tubanza kuba abakunzi ba Yezu imbere yuko duheza tugakunda n'abandi by'ukuri. Urukundo rudashinze imizi muri Yezu Kristo ni rwa rukundo rudafise nyene imizi, rudafise aho rushingiye. Ni rwa rukundo usanga umuntu arufise ariko rukamara akanya gato. Ni rwa rukundo usanga umuntu yikunda mu wundi. Ni rwa rukundo umuntu ashobora kukubwira ngo ndagukunda ari kubera afise ico akuronderako. Ubwo rero sigo rukundo Yezu ashaka ko Petero azokunda abandi abaragijwe. Bisaba yuko abanza kuba umukunzi wa Yezu imbere yuko ashobora gukunda abandi akabihebera. Rero natwebwe muri rusangi twari dukwiye kubanza gukunda Yezu kugira ngo dushobore gukunda abandi mu kuri. Turabona abantu benshi bavuga ko bakundana ariko bikamara iminsi mike. Kumbure muri twebwe turi ngaha ntihabuza bakundanye n'abantu batari bake, ariko no munsi babita ba ex. Twakundanye rwa rukundo rushobora guhera, rushobora kumara akanya gato. Rero muvukanyi, niwabona umuntu agukunda ariko adakunda Yezu uzogira amakenga. Umukunzi nyawe nuwo ashinga imizi kandi mu rukundo akunda Yezu Kristo. Urukundo rwacu rushinga imizi muri Yezu Kristo. Umuntu wese n'ivyo gukunda bimurimwo, mbere twaremewe gukunda no gukundwa, nkuko Papa Yohani Paulo wa kabiri ari hano imbere yacu abitubwira. Agira ati umuntu wese yagenewe gukunda no gukundwa. Iyo umuntu adakunze canke ngo akundwe aba ari ku mfiro. Yamara urukundo tutavomye ku mukama ni rwa rukundo usanga ari urw'akajagari, ari rwo rukundo twita amour désordonné. Rero uratinya umuntu avuga ko agukunda ariko adakunda Yezu. Tugire Kristo. Umuntu agukunda adakunda umukama uramutinya. Ashobora kuba agukunda nkuko akayabo gakunda imbeba, n'akayabo wo kabaza ko vuga ko gakundana gakunda imbeba, ariko ko kayikunda turakazi turabizi. Ashobora kuba gukunda nkuko imbwa ikunda igufa. Uratinya ugukunda ariko adakunda Yezu. Mwebwe mufise abagenzi, mufise abakunzi, banza mubafashe kugira ngo baba abagenzi ba Yezu, bazoheza baba abakunzi banyu by'ukuri, kuko urukundo ruzoba rushinze imizi muri Yezu Kristo. Bazoheza bagukunda ukuri wese, umutima n'umubiri, kuko hari umuntu ashobora kugukunda umubiri gusa ariko atagukunda umutima, akibagira ko umuntu afise umutima n'umubiri. Aho nshaka kuvuga wa muntu adatinya kuguta mu gicumuro, akagukunda inyuma gusa, akagukunda mu bihera, akagukunda mu by'akaryohera mubiri, ariko yibagiye ko ufise umutima n'umubiri. Ntatinye yo gukomeretsa umutima wawe. Uwugukunda by'ukuri akwipfuriza igihagararo ciza, haba ku mutima no ku mubiri. Uwugukunda by'ukuri akwipfuriza kutotandukana n'Imana. Uwugukunda by'ukuri akwipfuriza iherezo ryiza. Tugaruke rero kuri iyi nsiguro kandi y'inshuro zitatu, aho ikunze kugereranywa n'inshuro zitatu Yezu nako Petero yihakanye Yezu. Ico dutangarira cane cane hano nuko Yezu ataje yibutsa kahise kabi Petero yagize. Ntaje amwibutsa za nshuro yamwihakana, eka habe namba.
aja ahubwo akiza ico gikomere agikirisha urukundo. Simoni mwene Yohani, urankunda? Aramushinze mbere amabanga adasanzwe, amabanga ahambaye. Ivyo rero bizoheza vyerekeye Petero ko ubutumwa ashinzwe atari kubera ubutore bwiwe, ariko ari kubera urukundo n'ikigongwe vy'Umukama. Bavukanye na twebwe burya hari byinshi Yezu, hari byinshi Imana igenda irarenza kw'amaso, ikaguma itwizera tutari tubikwiye. Ntitwigere twibaza ngo ico turi ni kubera tukibereye. Kumbure ushobora kuba uri hano uri umukozi w'ino sambirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, usanga hari byinshi wakoze umukamazi, ariko kumbura iyo Patiri Desire habimenya yari guca kwirukana uwo munsi. Ariko Mukama yarakubikiye akabanga, yarakubwiye ati naho ivyo bibaye subira utangure bishasha. Hari byinshi dukora usanga Umukama agira ati yamara subira uronuvera urwo rukundo mfitiye, ndashoboye n'ubundi kugucako kugira ngo ivyiza bishoboke, naho washoboye kugwa, naho washoboye gukora ibi na biriya. Ariko twebwe abantu kenshi usanga tuguma tubonera abantu muri kahise kabo kabi, mbere tukibagira nuko umuntu ashobora kwirega akabikiremwa gishasha agahinduka. None rero natwe twame tunagura urukundo rwacu dufitiye Yezu. Igihe cyose tuvyutse tuvuge tuti Yezu ndagukunda. Turi ku kazi tuze turasubira mwako kajambo Yezu ndagukunda. Aho turi hose Yezu ndagukunda. Umweranda yitwa Dominiko Savio niwe yakunda kuvuga ati ari nk'imbere y'isakaramento geranda akagira ati ego mana yanje ndabikubwiye kandi ndabigusubiriyemwo, ndagukunda kandi ndashaka kugukunda gushika ku gihe cyo gusozera ubuzima bwanje ngaha kwisi. Ese natwe twokwama iminsi yose tunagura urukundo dufitiye Umukama mu kwama dusubira mwayo majambo. Ahari Simoni umwe wese ahashira izina ryiwe. Ubwa kabiri rero urukundo rutangurira ubutumwa, urukundo rubanziriza ubutumwa. Imbere yuko Yezu aha ubutumwa Petero, abanje kumubwira agaragaza urukundo. Urukundo rero ni nka moteur, ni nka moteur ituma vyose bishoboka. Twibukanye yuko uwundi mweranda mbona hano imbere yanje Tereziya umwana Yezu, bose kubera ndababona hafi nca ntegerezwa kubifashisha. Mwibuke yuko yagize ati mu ndiba z'umushaha wa Ekleziya mawe nzoba urukundo, gutyo nzoba mbaye vyose n'ivyo nahora nipfuza bizoba birangutse. Tugire Kristo. Tereziya abatabizi mu ntango yipfuza kuba mu mihamagaro yose ishoboka. Tereziya yaripfuza kuba umusaseredoti kandi yari umukobwa. Yaripfuza kuba umumisionari wa kure ngo agende kumenyesha inkuru nziza. Yaripfuza ko yogenda ahantu akaba umumaratiri, no kuvuga imihamagaro yose yarurumbira muri we, akumva yoba ibintu vyose bishoboka muri Ekleziya. Niho rero yahavuye mutima mweranda mumurikiye, arabona umuhamagaro usumba iyindi yose ni urukundo. Nico gituma agira ati muri Ekleziya mawe nzoba urukundo. Niho rero amaze kubona uwo muhamagaro yaciye agira ati narategereye ko urukundo ari go rusa rutuma bari mu muryango wa Ekleziya barangura ivyo bagenewe. Ku rukundo ruzimye abatumwa batoba bakimenyesha inkuru nziza, ko abamaratiri bo kwanka gusesa amaraso yabo. Narategereye ko urukundo rurimwo imihamagaro yose, ko urukundo rurimwo vyose. Uwo ni Tereziya mweranda w'umwana Yezu. Urukundo rukoranirijwemo imihamagaro yose. Nico gituma kugira ngo Yezu arungike Petero abanza kumubwira turankunda.
erega twese turi ngaha ni kubera urukundo. Igituma ndi patiri, turabasaseredoti, abandi hano bihebeye umukama, abafurera, ababikira, ni kubera urukundo. Iyo dushaka ubweranda bwacu twenyene, kumbure twari kuburondera mu bundi buryo, ariko urwo rukundo dufitiye umukama na bene wacu nigo rwadutumye tuvuga tutireka ubuzima bwacu bwose tubuhebera Imana, ni kubera urukundo. Urukundo rero rutahabaye ntacoshoboka. Ikindi rero duca duhamagarirwa abavukanyi no gukora navyo vyose, ibyo dukora byose tukabikorana urukundo. Aho umukama yaguteretse, amabanga ujejwe, ibyo ushinzwe muri ekleziya haba no mu gihugu, bikorana urukundo, bikora utidoga, bikore utarondera inyungu zawe gusa. Urukundo rwihebera abandi. Umuntu iyo afise byose ntaca avuga ngo bose barabifise, raba abandi, raba abo waragijwe. Urukundo rwihebera abandi. None rero wewe kumbure ukorera ubutumwa hana hariya, kumbure kuri radio Maria, bikorana urukundo, ntiwidoge. Kumbure ntiwidoge ngo bampemba dukeya, bikorana urukundo. Hano ndazi yuko hari abafasha butumwa batari bake, abo nibo botwereka ingene urukundo ruhambaye. Barashobora gukora byose atanyungu zindi babonamwo, ariko ari kugira ngo inkuru nziza ishike hose. Iyo rero ukoranye byose urukundo, igikorwa cyose naho coba gito kiragutagatifuza wewe nyene, kigaheza kigakiza imitima, kigaheza kandi kikagirira akamaro ekleziya. Aho nisunga kandi Tereziya mweranda w'umwana Yezu abigira ati, naho wowe utoye urushinge gusa, tubwire Kristo, urushinge murabona ko ari akantu gato, utoye urushinge ukarutorana urukundo, ukabikora ufise urukundo, kumbura ati ntihagire uwo rucumita, hari umushaha, hari umutima ukijije. Aravuga ati, ikintu cyose dukoranye urukundo kitumenyesha Yezu gusumba, ico gikorwa kikamutwegereza tukazobana nawe imyaka yose. Ahandi naho akagira ati, akantu kose gakoranye urukundo niyo koba gatoyi gafitiye ikimazi kinini ekleziya kurusha ibindi bikorwa byose bikoraniye hamwe. Rero muvukanyi, wewe ukorana byose urukundo, urafise icuma ari ekleziya. Imitima irashobora gukira, nawe urashobora kwitagatifuza mu bikorwa byawe. Ariko kandi nawe ukorana umutima mu bivyo ujejwe, widodomba. Kumbure ukora neza gusa kubera ukujejwe ari hafi, uri kuraruhira ubusa. Kumbure twahava tukwita nduhira ubusa, ariko simvuze musenyeri wo mu Ruyigi yitavye Imana. Banduhira ubusa bari hano, tugire Kristo, murumva ko atari bake. Ubwa gatatu, urukundo nibiruherekeza. Tereziya mwiranda w'umwana Yezu ndamugarutse ko agira ati, ntushobora gukunda utababaye cyane. On ne peut pas aimer sans souffrir même beaucoup. Nivyo rero duhejeje tukabona Yezu amenyesha Petero urupfu azopfa. Nivyo kandi biriko birashikira Paulo mweranda, tumaze iminsi tubizirikana. Paulo mweranda tuzi yuko yamye avuga ati, urukundo rwa Kristo ruraduhutagiza. Gukunda Yezu, kumukurikira, ntibizotubuza guca mu bigoye, ariko twama twizigiye yuko inyuma y'uwa gatanu mweranda haza Pasika. Dusabe rero umutima mweranda, turiko turitegurira kwakira muri no minsi, kugira ngo adukomezemo uwo muriro w'urukundo, dushobore gukunda Yezu kurutaba ibindi byose, ariko kandi ntibiherere kumukunda gusa, natwe duheze tumukundisha abandi. Bikira Maria mugabekazi wa ekleziya, dusabire. Amen.